Umukuru w'igihugu ca waTchad Idriss Deby ari mu rugendo mu Burundi. Ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye yakiriwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro. Inyuma yaho yakiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku kirimba kwa Ntare Rushatsi. Kuri uyu wa mbere mu Kakaro azokwifadikanya n'abarundi mu birori vyo guhimbaza isabukuru y'imyaka 62 yo kwikukira ku Burundi. Ibirori bizobera ku mugwa mukuru wa politike Igitega.